Bakunzi bimbonesha kure JCTV turabana mu kije tunga tubaye ikaze turi kwigenekerezo rya ndwi kigara mu mwaka wa 2021 akaba ari umwanya wo kubashikiriza amakuru avugwa kuri uno munsi. Amakuru nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikoraniro rya mbere ryo kwemeza ikirangamisi inama nshingamateka igiye gukirirako ryabaye kuri uyu wa ndwi kigarama mu mwaka wa 2021 mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, aho kabaye n'akaryo ko kwifuriza iminsi mikuru abashingamateka. Muraza kubikurikirana mwana makuru. Ubuserukizi bw'igihugu cya Tanzania mu Burundi bwarateguye ihanishagurishwa ku mashirahamwe ahingura ibintu yo mu gihugu cya Tanzania. Iri rikaba ryabaye mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 60 igihugu cya Tanzania kimaze cikukiye, hamwe no kugira ngo ubucuti hamwe n'abadandaza b'abarundi bukomere cyane. Muraza kubikurikirana mwana makuru. Igihugu cy'u Burundi cyaraye kironse incanco za corona zigera ku 151,200 zo mu bwoko bwa Johnson. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba bwakiriye iyi ngabire yatanzwe ni banki y'isi yose kuri uyu wa gatandatu kigarama mu mwaka wa 2021. Aya n'ayandi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Ikoraniro rya mbere ryo kwemeza ikirangamisi inama nshingamateka igiye gukorerako ryabaye kuri uyu wa ndwi kigarama mu mwaka wa 2021 mu nama y'amakoraniro mu Kigobe, kakaba kabaye n'akaryo ko kwifuriza iminsi mikuru myiza abashingamateka. Mugenzi wacu Godefroid Nzubumwe yari yahashitse aratubwira idonido. Uyu wa ndwi kigarama mu mwaka wa 2021 habaye ikoraniro rya mbere mu Kigobe mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka. Ni nyuma y'ukwezi kwahariwe akaruhuko k'inama nshingamateka, kukaba kwari ukwemeza ikirangamisi inama nshingamateka igiye gukorerako muri iki kiringo. Umukuru w'inama nshingamateka Geras Daniel Ndabirabe kabaye n'akaryo ko kwipfuriza abashingamateka iminsi mikuru myiza twimirije, agira ko anabakebura kubandanya bikingira ikiza coronavirus mu gihe ahandi kiguma gisasika inganda. Akabamenyesha ko uburyo bwiza bwo kwikingira ikiza coronavirus ari kwambara agatambara gafuka izuru n'umunwa. Ubuserukizi bw'igihugu cya Tanzania mu Burundi bwarateguye ihanishagurishwa ririko rirabera kuri stade Intwari. Iri hanishagurishwa rikaba ryabaye mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 60 igihugu cya Tanzania cikukiye, hamwe no kugira ngo ubucuti hamwe n'abadandaza b'abarundi bubandanye bwiyongera. Mugenzi wacu Ponsier Sibomana yari yahageze aratubwira uko vyifashe. Mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 60 iheze leta ya Tanzania irose nta y'ukwikukira, ubuserukizi bw'ico gihugu mu Burundi bwaratunganije indwi yitiriwe kumenya Tanzania, ikaba yuguruwe icese kwa gatandatu kigera mu uyu mwaka biciye mu bikorwa by'ihanishwagurisha ririko ribera kuri stade Intwari iri mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko icivugo cahariwe iyo ndwi kivuga kiti kwibuka imyaka 60 y'ukwikukira mu ntumbero yo gutsimbataza urudandazo hagati ya Tanzania n'u Burundi, kabaye akaryo kadasanzwe ku barundi bafize ivyo bahingura mu Burundi kwifatanya na bagenzi babo baba Tanzania mu iryo hanishwagurisha. Ivyo bikorwa bikaba bizosozegwa kuwa 9 kigarama uyu mwaka. Ni inkuru JCTV izobandanya ibatohoreza. Igihugu cy'u Burundi cyaraye kironse ingabire y'incanco za corona zigera ku 151,200 zo mu bwoko bwa Johnson. Iyi ngabire ikaba yatanzwe ni banki y'isi yose. Ponsier Sibomana aratubwira uko byari byifashe igihe izi ncanco zariko zirakigwa. Igihugu cy'u Burundi cararose ingabire y'incanco za corona zirenga 151 zo mu bwoko bwa Johnson. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida bukaba bwakiriye ingabire kuri uyu wa gatandatu kigarama uyu mwaka. Iyi ngabire ibifise agaciro k'imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika, ikaba yatanzwe ni banki y'isi yose ibicishije mu shirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango wa Afrika.
Dr Sylvie Nzeyimana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida amenyesha ko abifuza kwicancisha incanco zihari ariko akibutsa bene gihugu kubandanya bakurikiza amategeko yo kwikingira kiza corona aho bari hose. Ego duhejeje kwakira izi ncanco zo mu bwoko bwa Johnson & Johnson zikaba zishikirijwe na Banque Mondiale. Tuboneyeho gushimira la Banque Mondiale hamwe n'abandi bose basanze bariko bafasha Uburundi mu kurwanya ikiza ca coronavirus. Abarundi rero twababwira ko izo ncanco ziriho kubavyifuza, ariko twomenyesha yuko urucanco nyamukuru batokwibagira yuko ari kubandanya bakurikiza impanuro bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu mu gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza hamwe n'isabuni, mu kwirinda kuramukanya bakorana mu ntoki canke bagwana mu nda, kwambara udufukamunwa ahantu hakoraniye abantu benshi no muri ziriya modoka zunguruza abantu n'ibindi n'ibindi. Murakoze bakunzi b'imbonesha kure JCTV, nino ngaha turangirije amakuru yacu y'uno munsi twari twabateguriye tubabwira ko mushobora gukurikirana imbonesha kure JCTV ku mbuga ngurukana bumenyi haba kuri Facebook, Twitter, YouTube ndetse na Instagram, mwandika akajambo JCTV. Turabashimiye naho ubutaha.